Kimsa. Ngiri kikimu. Kine. Oh mana yanje dukine. Tori ibipupe vyawe nawe. Dukine Kim. Niki. Kina. Dukine. Ah Kim nje ndiko ndakora. Kim. Oya hariyo message none nuzi ko hari ibintu ushaka gukora Kim n'ukuri. Coucou les gens, vous m'aidez murakomeye mwaramutse mwiriwe dépendamment d'où est-ce que vous êtes. Hama mikumene Jim gishante ya L'Oreal nari ndabakumbuye cyane iminsi yari baye myinshi but I'm coming back. Canke I'm back again. So behind the camera we are with Fizzy Boy kuma kamera n'ama micro ya Gatek TV. Hama uno munsi sasa nous tuganire. Comme vous le voyez, vous êtes chez moi, ni muhira murabibona nyene ndi muhira. Haba uno munsi nashimye ko ikiganiro kikorerwa muhira kubera ko hari akantu ashaka nyene ibintu bibera mu mazu yacu nashaka ko twokwigira hamwe. Alors comme vous le voyez, je suis avec ma petite sœur. C'est ma petite sœur, elle a kubibwira nakana keza ndagakunda. Moi comme vous le savez, je suis l'aînée dans ma famille. Hama elle c'est la cadette. Donc nous sommes tuganire. Allez, salut Kim. Salut. Ça va? Oui, ça va. Abakunzi bacu baramutse. Hama none Kim witwa gute? Abantu batakuzi, bon moi je te connais déjà, c'est Kim, ariko abatakuzi nawo witwa nde? Yegereze micro. Okay. Kim Emanuela. Kim Emanuela. Nadia ikirundo fils. Deux fils. Witwa gute none? Ndayiragije. Ndayiragije Kim Emanuela. Donc wiga makangahe Kim? Mu kabiri. Oh wow, c'est bien. Hama nkuko mwabibonye, aujourd'hui on va parler ku kintu cerekeye n'ukungene abana bakuru, genre twebwe abakuru tutaha umwanya batunya bacu. Sivyo? Tutaha umwanya batunya bacu. N'umwana w'imyaka elle a 7 ans maintenant. Hama n'umwana bakeneye affection, genre kubona abavyeyi bamwitwararika cane, aba grande sœur biwe bashaka kumenya ivyiwiwe. Donc nakano usanga ni muto aracakina n'ibipupe nkuko mwabibonye. Then there abashaka nawe aguhamagare akuronke rodi ingo tukinane yumvire kubona ndiko ndakina ibipupe. Donc c'est ça, nivyo vyiwiwe nivyo abashaka. Hama rero Kim ukunda iki none wewe? Je nkunda. Yegereze micro. Je nkunda gukina. No gutwenga. No gutwenga. Oy kinene Kim ukunda gukinana nande? Na L'Oreal. Ok, aige usanga L'Oreal atamwanya afise. Sivyo? Ugaca usanga urakeneye gukina, ariko usanga L'Oreal nta mwanya afise. Kenshi usanga L'Oreal bariko akora iki? Ariko aravugana muri telefone. Abariko aravuga ku telefone. Atariko aravuga ku telefone ikindi kintu abariko arakora. Ikindi kintu abariko arakora ni kinyene. Atariko aravuga ku telefone ikindi kintu abariko arakora. Abariko aragira ariko araraba no muri YouTube abwira araba. Ok. Donc nkuko bavyumvise c'est vrai, ariko kimura bitahura none L'Oreal akora iki? L'Oreal akora iki? Nje nkora iki? Nuza akazi kiwanje. Oh Yesu ndababaye. Nuza akazi nkora. None bituko turakora basi ndi umujournaliste ki umujournaliste urumva ni umuntu akorana ibiganiro n'abandi bantu urumva. Hama kenshi mba ndi ku telefone ndiko ndasaba ibiganiro abantu canke ndiko ndaraba yandi ma emission y'abandi bantu canke ayiwanje nakoze. Urumva rero mbonye ndi ku telefone muri make n'ivyo mba ndiko ndakora. None ubushaka ko dukinana nyene ibi ya? Gute? Bebe wanje kakukubita. Bebe wiwawe. None Kim uhora wumva okay dufate wagiye ku ishuri sibyo? Yego. Hama ugiye ku ishuri ukava ku ishuri ukaca usanga ngaha muhira dufate papa na mama siho bari. Uhora wiyumva gute? Hanukura. Trump umerewe nabi. Turibuka rero kugumiza mikrofone uku sivyo? Wumva gute?
ndumva merewe nabi kubera iki kubera nta n'umwe aba ahari nsanga data nawe ariko aramesa data sishobora kumubwira uti ngo dukine ariko arateka aba yarusha acaja kuryama ngaha naho nta mayinite ahari kubera ko ari mu minsi y'amashuri misi y'amashuri ubu turi muri pati vakanse papa yaranse mwebwe mwaranse kutugurira amayinite ewe mama rero araza kuraba iki kiganiro dushaka kugurira sivyo hama ndiko ndavuga nk'ubu unye rero uravuye ku ishuri sivyo hama urashitse muhira wabivuze dada niko twe tumwita n'umuntu adufasha ibikorwa vyo mu nzu so dada ari ku kazi kiwe sivyo wewe uri ngaha muhira uri wenyene kubera ko niwe mwana mutafite ufise ngaha muhira uca utangura gukina n'ivyo wawe rero yego ariko umubebe navuga nagira iki natambuka uti navuga natumanwe nzuyu uyu nyene uwo mukubitwa ugasigaza inyama urumva rero uyu mbebe aragutera ubunebwe yarisanse kubugukura ho mana yanje none bica bigenda gute rero ntarashika dufate nkiri nko ku kazi canke kw'ishuri nyene nsanze abagenzi banje baryamye uko nanje ndabyubutse camererwa gute ngenda hanze nkarondera aho ngenda canke nkaja kuyerera so guys urumva yuko ari ibintu bibabaje cane ni ibintu bikora ku mutima nje vyarambabaje personnellement numvise umenga somehow ndi guilty kubera ko j'étais censée être là nkina na petite sœur qui ari ku buzima nabwo ari utwemerera so Kim uvuye ku ishuri nk'ubunye wagiye ku ishuri hama ugasanga hari ibintu byakubabaje dufata abandi bana mu ngana bagukubise canke ku ishuri aronse ubusa ushitse ugasanga nta wundi muntu ahari ubibwira wowe uca wumva gute nca ndumva mbabaye cane nkaca ndindira mugashika nyene ndindiye mugashika nkaca ndababwira ukaca ubitubwira ni ikihe kintu kikubabaza iyo usanze nka kurya wampamagaye kare ugasanga ndi kw'iterefone nkaca ndakubwira ko imurindira nushaka dukina hajyanye na kimwe wariko urakorana wewe urumva basi nta muntu yoshobora kubikubwira uti hajyanye waba nyenda guhamagaye hajya renda guhamagaye kubera dukine mugenzi wanje yaciye ataha sinzi n'ubu mama usanga yamuhamagaye uti anyaruke uti atanyarutse yaramukubita none iki gipupu ca ndaguhamagara ca ndumva inyishu ndarishaka kumva inyishu none Kim itelefone rero wewe uyita ko ari umwana mubi kubera gutwara rodi menga menagura hasi menga sindoyumvira no kwigongwe yo kubera ko gutwara mukuru wawe none ubu ushaka bigende gute wewe basi uyitereke na hajyanye hama uvuga Kim ngo dukine hama dukine ijoro ryose paka none Kim numva yuko akazi k'abandi baca ndagakora gute ushaka boss anyarukane umusaba umusumye wo gukinana n'umutoya wawe urumva rero telefone ntitogaruke muri ino nzu iyo Kim ashaka gukina mbanze ndayishe nko mu cumba hamanze gukina na Kim uyiterera yajya mu mabati hama mu nyuma ego ko bana hama rero abakunzi bacu naho tweko turatwenga ni ibintu bibabaje cyane donc moi je l'ai aperçu gari kugira nimvire ko iki kiganiro nabibonye gari umwana yarashavuye catégoriquement aranga kumvugisha ambwiye ati ndetse tosora kuvugisha une fois uje ngaha uguma uri bize ku telefone rero jewe nawe wewe byaheze
so vyarambabaje kandi si jeje nyene ndabizi abantu benshi turi mu runganwe rumwe canke abandi utagatonya iyo ngeso turayifise iyo dushitse muhira tugasanga batonya bacu bari ngaho genre on entre et puis on se concentre nyene ku bintu vy'iwacu ata on demande même pas comment bameze ivyo bahuye navyo vyiza canke bibi tubimenye ugasanga rero nta mwanya turiko turabaha umwanya wacu munini two tumara ku telefone. So guys, ni kubibutsa gusa les petites canke les petits ont besoin de nous, baradukeneye cane nka leurs aînés, baradukeneye cane nk'aba grande sœur babo sivyo Kim, baradukeneye cane peut-être ko kurara bino video usanga uri mu grand frère w'umwana baragukeneye cane. Sometimes take time umwicarike umubaze Kim ça va bon undi mwana nyene sinagiwe umeze neza urakomeye uraho dukiniki genre tubika birakenewe ko twimanura gatonya tukaja ku bwenge bwabo à leur niveau comme ça tukamenya ingene tubaganiriza n'ukungene tubavugisha kandi ivyo onye ntibiraba gusa twebwe bakuru b'abantu canke non ça regarde aussi abantu tuba ma famille sivyo ugasanga muri famille uravuye ku ishuri canke uvuye ku kazi nuri kuraha umwanya abana peut-être ça peut être des cousins ça peut être des nièces ça peut être urumva abakuza n'abakuzine bawe tuketswe kubaha umwanya sivyo hama ikindi naco guys mufate akanya genre akantu uvuye nko kwishuri uvuye ku kazi umwereke ko umwana umwitwararitse uhitana utumbombo twa 200 ijana ry'amara twaba twasigaje kuri bus sivyo umuzaniye akabombo Kim ndakuzaniye akabombo uraryoheko Ego, ariko barakusana nabo bashaka dukina bagenda jya kuba prince bagenda jya bakazunguruka nje n'ababyutsi tujane baranyagira urumva mwiyegereze batunya banyu mwiyegereze abana bakiri batonya barakeneye affection yanyu gose cyane n'ukuri Kim biraryoshe ambwiye ivyo yiriwemwo ambwiye ukungene yiriwe birangyohera cyane hamanitse yuko namwebwe ari uko mugiye gufata akarorero iwanje nkuko jewe nize so nashatse namwe twigane sivyo twigane nyambyo kosa ururikora canke uzumugenzo wawe arikora twiyegereze batonya bacu sivyo guys dukinane nabo tubitwararike ko mse bizotworohera n'igihe baguye mu kibazo kanaka kumenya ingene tubitwararika. So hama Kim ndagushimira ndagushimire cyane kote wakwete gose Kim nje naryoye gukorana ikiganiro nawe nturyoye gukorana ikiganiro na grande sœur wawe ko c'est biryoshe ubu unye je te promets allez faisons un pacte mvuye ku kazi canke kwishuri allez faisons un pacte shikana Kim reka ukina amantirintire faisons un pacte mvuye ku kazi canke kwishuri nzoza avant de prendre mon téléphone mbanza gukinisha sivyo ingeka tutetse ikiganiro. So mwakoze cyane abasabone bacu abasubscribers bacu nukwikimana biraryoshe you guys are answered prayers turabashimira cyane. So umuntu ataragira subscribe ayigire hama j'aime na commentaire iranakenewe gose kugira ngo mushigikire ibikorwa byacu ibigenda neza muduha amashugwe yacu ibitagendana neza mutubwire kandi mu rupfasoni kugira ngo tubonereho ku kosora. So twari turi kuri Agatek TV mwari kumwe na Jem Gishanti à l'Ariel behind the camera you was with Fizzy Boy. Bye bye, coucou.